izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Petero wa mbere ku kigabane cyaho cya kabiri kuva ku karongo ka 11 kugeza ku ka 12. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo inyifato y'abakristu baba mu bapagani. Bakunzi nkunda, ndabakebuye nk'uko mwoba muri abatsi b'indaro n'ingenzi, muririnde ibyipfuzo by'umubiri vyama bitera umudurumbanyo mu mutima. Nimwigenze pfasoni mu bapagani, gutyo nabo badodobereza ngo muri abanyakabi, babonye ibyiza mukora bazoteba bambaze Imana umunsi yabagendeye. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo inyifato y'abakristu baba mu bapagani. Haleluya, amen. Inyifato y'abakristu baba mu bapagani. Mere kuri iri jambo ry'umutwe, Imana iradubwira, iradukebura uko abakristu abizera Yesu Kristu dukwiye kuba ho mu bapagani. Ibi rero aya majambo yankoze ku mutima kuko ngiye kuraba muri iki gihe turimo n'abapagani benshi bari muri iyi si, n'abakristu bake bari muri iyi si. Iyo mvuze abakristu mbashatse kuvuga na babandi b'abarokore, abo bose bizera Yesu Kristu ko azoza kutujana mu ijuru canke ko yatubambiwe ku musaraba. Uwo wese yiteguye ko Yesu Kristu azoza kumujana canke ko azomumwinjiza mu bwami bw'ijuru niyaca urubanza, niwe mu Kristu canke se niwe mu rukore w'ukuri. Ubwo rero turabe iyo nyifato abakristu dukwiye kugira iki, kuba uko dukwiye kwifata mu bapagani. Akarongo ka 11 karavuga ngo bakunzi nkunda. Urumva Petero yari karandika amabaruwa, yarabwira abantu ati bakunzi nkunda, nkuko na jewe Paul umusabyikazi w'Imana nzima ndiko ndakubwira uyu munsi, ndiko ndababwira uyu munsi bakunzi nkunda, kugira turabe inyifato dukwiye kwifata muri iki gihe, muri iyi si turimo. Ndabakebuye nk'uko mwoba muri abatsi b'indaro. Ngo aradukebuye nk'uko twoba turi abatsi b'indaro, niko kuri ngaha mw'isi turi abatsi b'indaro. Agira rero adukebure, atubwire ijambo dukwiye kugendera ko muri iyi si. B'indaro n'ingenzi, abatsi b'indaro n'ingenzi. Ubwo nyene ingenzi indaro aho igeze no ngaha mw'iyi si. Abantu benshi turamaze gutahura ko mw'iyi si si wacu. Abizera Yesu Kristu iwacu ni mwijuru, kandi abatizera Yesu Kristu nabo si wabo, iwabo ni kwa Satani mu muriro utazohera cyangwa utazoshira. Haranira rero kuba umukristu wo kuzobana na Yesu Kristu mu bwami bw'ijuru. Muririnde ibyipfuzo by'umubiri byama bitera umudurumbanyo mu mutima. Aha bana b'Imana, ijambo rikomeye cyane ngo turirinda ibyipfuzo by'umubiri ngo biguma bitera umudurumbanyo mu mutima. Kubera iki? Aha ijambo ry'umutwe riravuga ngo inyifato y'abakristu baba mu bapagani. Abapagani b'iki gihe cyangwa se na kera mugabo, abo muri iki gihe byo birarenze, byararenze, amazi yarasesetse, inkomba rikaraseseka, kuko mu by'ukuri turabye ibyo kuri Nowa, ububi Imana itikiza abantu kuri Nowa, ubwa mbere ku bantu ba mbere kuva isi kiremwa kuri Nowa.
bantu bari babaye babi bitewe n'abajya abamarayika babaye abagome bakaza mu isi, gutyo bakazana imyuka mibi mu isi, abantu b'isi bakaba babisana. Imana irarakara kiriya gihe, Imana yatikije isi yose. Hanyuma abantu baragwirirana, birakomeza biragenda hagera kuri Sodoma na Gomora. Kuri Sodoma na Gomora ntabwo ari isi yose yabaye mbi, hariho ibice byabaye byiza, mugabo Sodoma na Gomora ibambi ku buryo Imana irakarira sesema. Kubera iki? Kubera ikibazo cy'abatinganyi canke ababyeyi canke mbese nyene muri make mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiza tuzi abatinganyi. Mu Kinyarwanda abatinganyi, mu Kirundi abasambana bahuje ibitsina. Ubwo rero abana b'Imana gutyo bituma abantu mu mitima yabo bagira inyota yo kumva ko bo kwisambanira gusa, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Ibaze umwana w'umuntu ku buryo atararikira umugore mu gihe ari umugabo akararikira umugabo nkawe, cyangwa umugore akararikira umugore nkawe. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Gutyo ku buryo kwa Loti haza n'abamarayika kuburira Loti, abantu bo muri Sodoma na Gomora ati turakeneye abo bagabo baduhe tubasambanye. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Loti ati nukuri mumbabarire ndabaha abakobwa banje beza b'amasugi, ngo ntabo dukeneye, dushaka abo bakobwa, turashaka abo bagabo binjiye mu nzu yawe. Rero gutyo rero byatumye Imana ibabara itikiza Sodoma na Gomora. Abana b'Imana abafise amafaranga barava mu bihugu bitandukanye, no mu Burundi ndazi hariho abamaze gusuzika muri kiya gihugu cya Sodoma na Gomora. Namashima Imana iyo mbonye abantu bagiye kuhakorera ubushakashatsi, ndaba bijya bibuye byakoroka biva ku ijuru ingere byari bimeze, bakabicana n'ibibiriti bikaka ukabona birashonze. Rero abana b'Imana, Imana irashavura, iraza itikiza abantu bo kuri Sodoma na Gomora kubera ubutinganyi. None rero hari kijya gihe cyo kuri Sodoma na Gomora nta marobo yarahari, nta bitoyizi by'abagore canke by'abagabo byari bihari, canke ibirobo by'abagabo. Mu buzi hakora abantu basanzwe, ntabwo waja kwa muganga canke mu kazi runaka usanga ari robo ziriko zirakora. Oya, none ubu aho bigeze, kandi kiriya gihe cyo kuri Sodoma na Gomora abana batoya ntabwo bari bazi ubwo busutwa. Barakura begera haruguru bagatangura kubyinjiramo, ariko hasa abana bazize ababyeyi babo, kuko ababyeyi babo abana babikuriramo bikabuko. Ariko twebwe ububi bwacu nuko n'abana batoya abo barebereye ngo babarere neza aribo bariko barabibacengeza muti ni mubyigisha abana kuva bakivuka, mubigisha ubutinganyi, mubigishe ari byinshi numva bimbaramaza no kuvuga. Rero bana b'Imana mubigisha ubusambanyi. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Rero ngo kubera iki umubiri, umutima wacu, imitima yacu ikaba ariyo ibitwosha. Imibiri yacu nyimba mu mutima, ijambo ry'umutwe riratubwira ingene abakristo twobana n'abapagani. Cyumbwira abantu benshi muri iki gihe ntitugikunda umubiri wacu, turahiga ibintu by'ifu tukishirako, turahiga abafise amafaranga baragura amavuta ahindura imibiri, bakihindura umubiri neza, bakamyoka bakimyora neza. Usibye ko arabusanga n'ibirabagu ku maguru n'ibihande bimwe na bimwe by'abandi bahiye bagize iki, ariko harababigira data wanje bikabafata mugabo
ntitwoshima ngo byarabafashe, nabo nibo kwishima ngo byarabafashe, kuko amaherezo yabyo niba bipfiramwo bazoja muri gihonomo. Kandi ndashima hariho abantu babibayemwo bafata n'amafoto canke amavideo bakiri muri ibyo bintu byo kwihindura umubiri, nyuma bakabivamwo bagashingira intaha Imana, bakabwira bene wabo ati nukuri ibi bintu si byiza narabivuyemo. Nubwo rero abantu tunezerewe no kubona inzara Imana yaduhaye twarazipinze, ubu ntitukemera ko ari inzara nziza. Turagenda tukaja mu masoko bakadushirira ko bya bindi by'ibyo byara nyene abantu babi bakoresha mu kwicana, bijya byara byo kwa gishitani. Mumbare muzontera amabuye mutazontera amabuye birabasha, ariko abantu bashira ko zijya nzara. Iyo ndabivuga nuko sinzi umugani bavuga ngo mbwire gito cyanje gito cy'uwundi cyumvireho. Ndo mubi wacu harimo ababigira nama nirasira nkababwira, ariko ibyo bintu kweri Imana mubu Yezu yoza gutwara ishengero ubona wogenda. Bakaniha ngo bakinira bakangwiza n'ubusa ngo nukwipendeza ngo ntacyo bitwaye. Biragitwaye. Hari ibintu birenze, ntiwofata inzara Imana yakuremeye nziza ngo uzishire ko bijya bintu by'amasuka, kandi amasuka nayo kurimisha ngo uvuge ngo uri kuraja mu ijuru. Abantu benshi haba n'abakristu buriya kuba umukristu canke kwitwa umukristu so kuvuga ko uri kuraja mu ijuru canke ngo, kuko abakristu benshi mu rusengero inzara ziriko haba kumano, ingohe bazana bashize kizindi ibintu amantu zeya bino bigohego nyimba ari hejuru bashize ku bindi bintu, akaja mu rusengero akahezagirwa kumva ngo nukuri nta muhezagiro yatahanye bene uwo muntu pe. Mwanya munyanka munkunda ntumbaze kizima, jewe nziko ndiko ndavuga ubutumwa bwiza Imana yampaye kuvuga. Abana b'Imana turi mu bihe bibi, ndakwinginze wowe uziko wamubishira nyimba uri kuraharanira kuja mu ijuru, heba ibyo bintu nta juru bizokwinjizamo. Imishatsi ryo n'iterambere rya Satani yazanye mu bantu kugira abantu bose abibinjizemo. Abatinganyi cyane cyane nibo bakunda kugira ajya amaranga atukura ku mitwe yabo, bagafata ajya amarangi ya rembo ajya umenga n'ibyo mu amazi, ugasanga baragize mu mishatsi yabo. Abatabizi nabo bamwe bapfa kubigwamo. Hajya wumve ko uri kurishushanya nabo batinganye, urishushanya n'ibintu bipfuye bitariko birakujana mu ijuru. Sokoza umushatsi wawe, gira neza umushatsi wawe, ubugira uko ubonye kose, mugabo ureke kuwonona uguhindura amabara Imana itaguhaye. Ureke Mana iri juru rigiye kwinjira mu bake, kubera jewe nubwo ndiko ndavuga ibi gushika uyu munsi ndiko ndabivuga ndatunuye mu mutima, kubera sinibaza ibintu ahisi iri kiragenda naho abana bisi bariko baragenda. Hari byinshi biri bisesenye Imana kabisa. Inyambaro yabaye ndase, abapagani barambara uko bashaka, n'abazi ko ari abakristo bagaca babakurikiriza bakumva ngo reka nanje ndabicemure, reka namabere nshire hejuru, reka umuntu wese ari kwitwara uko ashaka. Sinzoreka kwama niko ndabivuga. Mwumve ko Yezu ari hafi kuza gutwara ishengero, umwanya wari wo wose yo kubita inzamba. Mbere je hari gihe nama niyumvira ati wosanga Yezu aratwara ishengero je ngiri mu mubiri, kubera ko Yezu yaranyeretse atwara ishengero, atwaye abantu bake cyane babaho. Muri minsi rero nguma ntekereza nkibaza, ese koko ubu Yezu yoza gutwara ishengero iyo twara bangahe? Kubera ntabo ndiko ndabona, nanje nguma nibaza ese jeho yoza yonjana, ese ubwo hasinagenje naba hasinagiye nabi. Bana b'Imana nimuze twikosore kweri, tugende ku murongo Yezu ariko aradushakako. Rero iyo uwo mutima
ugumuduha ukubwira ati naka yakoze bijya raba ingene naka yambaye neza, yambaye ikanzo yaradodesheje agaburuzi gacira hano umukondo uri hejuru kubera yarashize ku iherena, hanyuma akajipo kari kagera hano mana yo mwijuru. Kandi kibabaje umuntu yavuye mu iherena byambaye yabibonye yagiye mu misa cyane yagiye mu makoraniro n'abandi mu ma birthday n'ibindi, ugasanga ari karakamanura amanura kagaburuzi ya doda katashika hepfo naho yavyambaye atabibona cyane naho batabimupimye ko mu kumudodera. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Bana b'Imana nukuri ndababwije ukuri, Yesu Kristo umwanya wari wo wose yo kubita inzamba katujana. Nimuze twegere Yesu. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko umukama Yesu ari hafi kuza kujana ishengero. Uyu mwanya hari nibindi nari kuba ndiko ndavuga ariko sindabivuze, reka ndabibike nzo bivuge mu ndwiza. Isi igeze habi, mu madini menshi ibintu byinshi biri gucika. Muri ya madini twizeye ko ari amadini Yesu Kristo ari mu byukuri, ari ibintu biriko biracika. Na ya madini menshi yoyo murazi ko ari aya gishitani yababa pasteri bagenda kwisabira imbaraga ikuzimu canke mu baruminati canke hahandi ngo bakunze kubikura muri Nigeria. Imana dutabare cyane nshuti zanje, nukuri tuje ku mavi dusenga Imana itugirire neza. Iyi mibiri tureke kuyitwara uko imitima iri kiratwosha ngo ambaruko nama ndabibabwira. Je nari toboje, nahora nambara amaherena, nahora nambara amashenete meza, narambara ibintu byiza bitangaje ku maboko. Mu byukuri jewe n'isaha ntayo nambara pe, kandi isaha ni nziza nta cyaha kirimo, ariko nigeze kuba nambara isaha itanabari yarapfuye. Bwa yarapfuye kugira nereka abantu ko nambaye isaha kandi nziza nkayishirako. Ariko burya bwari bwibone kuko iyo yezaza canke iyo ndabipfiramo iyo saha idakora iri ku kuboko nari gupfa nkaja mu muriro udahera kuko bwari bwibone. Rero hakikisha nyimba isaha wambaye uzicyo yambariye ariyo iza kukubwira amasaha. Menya neza umubiri wawe ukontorore nyimba wambaye neza kuburyo utaza gutsitaza abantu winjiye mu rusengero. Imana yo mwijuru iduhe gutabura cyane. Imibiri ntikaduhende. Rero iyi mibiri niyo itubesha ati kunda ujya mugabo, kunda ujya mugore wa naka, raba genda uku, raba naka afise abagore 5, nawe gerageza ugire 2, gerageza ugire 6, gerageza ugire 10. Mu buri Bibiliya haranditse ngo mu gihe cy'imperuka abakobwa 10 bazoteranira ku mugabo umwe ati tuzirisha tuzokora ibyo ari byose ariko twitirire ubumugabo. Ibyo naho byoba ntibizojana abantu mu ijuru kuko yabo uwo mugabo azoba yabyiyemeje ni muri gihonomo. Umugabo yaremewe umugore umwe wisezerano nta bindi, urengeje aho ni kazi bizoba ari ngorane kuri wowe wabyiteye. 12 havuga ngo nimwigenze rupfasoni mu bapagani, ngo twigenze rupfasoni mu bapagani. Mu bapagani rero wewe mu mamuzi ko warokowe uri umurokore by'ukuri cyane uri umukristo by'ukuri wubaha Yesu. Mu bapagani ambara impuzu zigukwiye, pfuka amabere nayo gupfukwa kuko Imana yaguhaye nguze wose abana. Pfuka umubiri wawe, sigaza aho ubona Imana yaremye ko hatamara maji, ariko Imana yakuremeye impuzu ngo wambare wikwize. Rero muri abo bapagani menye ingene witwara, ntiwo izo nzara ntiwuzishire. Urazi kubona abantu benshi usanga bariteye kwinzara abiwabo n'amazu yo bakabasa, ariko mva ndababwire Satani n'umuja yaracanze abantu neza. Ibaza umuntu abaye mu nza panze
mugabo nyeninza ariko aramwishyuza amahera aramaze ukwezi atariho amezi angahe, mugabo yabuze yo kwishyura inzu y'abandi, yarosa yo gushira kw'inzara, yarosa yo gushira kw'ingohe n'imishatsi, mugabo yabuze yo kwishyura inzu y'abandi. Kandi hageze ko birthday ziba yatumiye abagenzi mbega yakotesheje n'ahantu heza baza kwicara. Hari igihe mu by'ukuri bamwe baze baramba bareba. Jari gihe nk'umuntu ahagarara kuri telefone akamubona ukuri ngo ndakenye ndahangayitse ngizibi, nabona ukuntu uwo muntu ndamuzi, nzi ukuntu abayeho ingene yama yipratuye. Ari ibintu mbese wanashaka nkabivuga, ugasanga yishize kuri stati ari mu kirori n'inyamaho yagize iki mugabo nkumva telefone ngo ngwino mu Burundi biracika, ngo nukuri ngo muri Afrika turagowe, ngo nukuri raba ngo Imana igukoreshe ngo canke sengera ngo nsengere ngo burya ndagowe. Kuko hari ababa bariko baranambwira ndabasengere ari kugira numve gusa ko bagowe ko nkwiye kugira icyo nkoze, ariko ntibyokunda kuko Imana yo mwijuru Imana yo mwijuru zitabare cyane, nukuraba neza abana b'Imana, nukuraba neza urugero tuba turiko, abandi tukaza kwishira mu rugero tudakwiye, kandi turiko turasuzugura urugero rwacu rukwiranye natwe. Ngo nimwigenze rupfasoni mu bapagani rero nyimba bari mu butinganyi wowe, kuko mw'iyi si turimo beshi tubanye ubu n'abatinganyi beshi hirya no hino mu mihana twegeranye n'abatinganyi n'abafrimaso, abari mu bihugu biteye imbere bobo murabizi. Rero menye uko witwara, kumbure ni uwo muntu azokubonera ko indero nziza ashobora guhinduka kubera wowe wamubereye umwana mwiza, akakubona ko indero nziza. Gutyo nabo badodobereza ngo muri abanyakabi babonye ibyiza mukora bazoteba bambaze Imana umunsi yabagendeye. Haleluya, amen. Ngo babonye ibyiza dukora tubanye n'abapagani, wewe nutacambukirwa inyambaro y'ujya mupagani, nutacambukirwa zijya ngohe n'inzara no kuja mu mabwate, nutaharara bijya byiwe byo kwambara ibyo abonye byose no kwambara ubusa, hari yazazabona ukuntu witwara wambara neza, akanagutuka canke akakuvuga ukinumira ukibandaniriza ugaseka ati Mukama guhezagire. Azogera abona hariho benshi bahinduka babonye abo bagiriye nabi batariko barabyitaho, bakaraba ese Zipora aho nakamutukiye aho nakamugeragereje ko kumenya ntacyo bimubwiye, reka namwihorere. Canke umuntu akanakuroga ari umurozi akagerageza kukuroga muga akabona ntibigufata. Kubera iki? Kubera wowe uri umukristo urimo neza, aratuma uburozi agasanga umuriro urikura kwakako kubera amasengesho guma wisengera, kubera ko Imana ikuzi gukunda iguprotege. Nawe akaraba akavuga uyu muntu ko namuroze byase, ko namuterereje abantu bamutuka bikaba ko ndamutuka ntibimufate, uyu muntu bitevyiwe. Hanyuma zo kwirogirita yiyumvira avuga tapo ko biri kose ijya umuntu arakunda Imana iramukunda. Ese Imana imukundira iki? Kumbura Imana imukundira kuko yambara neza, kumbura Imana imukundira kuko yigira gusenga ke ngabura umunsi. Nanje reka ndabihebe, reka nikurikirira Imana. Bana b'Imana, njewe ntekereje ibyaha nabayemwo, uko nahora nitwara nk'inkaburegwa
sinje gusenga umunsi w'Imana nkawubona ibisanzwe ntihagire ibikorwa by'Imana nitaho nkama mbabaye ntumuye ndi gutukana na mukeye banje canke n'abandi bantu twirirwana mu nsaku mugabo amariye kubona ati ibi byose ni ibyisi nta naho biriko biranjana ibi byose ndanabihebye reka niyegurira Imana ndaraba amahoro nibereyemwo nkumva sinzi nkarushirizaho gutera haleluya nkabona ati nukuri Imana yo mwijuru nihabwa icyubahiro kubera iki kuba ntacyambara amaherena biranezera kuba ntagihindagura imishatsi cyane ngo mubite ko bya biperike cenza kubita ko ibiperike imishatsi nkamanura ha ibindi nkakubuku niraba mukirore nkabona umugore w'ikizungerezi ariko iyo ndiko ndenda kuririra ariya cyane ndiko ndaraba amafoto y'ukuntu nari imeze icyo gihe sanga vraiment nari mubi pe mugabo umbona ndi naturere ko uko Imana yandemye niho mbona ko nje ubwanje numva ko kubwanje ndi sawa kubwanje numva ndi sawa numva nyuzwe rero bana b'Imana twige kunyugwa nuko Imana yaturemye hanyuma abakristo twige kwitwara neza mu bapagani kugira ngo batubonere kwa karorero cyane se ntuhavujana n'ibyisura umukristo guma muri Yezu guma ku murongo w'abariko baraja mu ijuru kuko ndababwije ukuri ni gihe gitoya umwanya wari wo wose Yezu agatwara ishengero ndakwipfuriza ko tuzoba kumwe mu bagiye gusanganira Yezu Kristo agomba kuza kutujana mu ijuru nawe tuzobe turi kumwe ntituze tuburane haleluya amen bana b'Imana aya majambo nituyafate minenegwe nukuri tuyazingatire mu mitima yacu tumenye ingene twitwara muri iyi si ibintu birakomeye ntusamare kandi wari waramenye Imana umukama Imana abahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza